bakunzi b'Agasozo TV, bakunzi mukurikirana ibiganiro cya Agasozo TV, mwebwe mwese mukunda ibiganiro duhora tubashikiriza ibiganiro bivuga ku muziki wa hano iwacu, turabaramukije kongera tubaha nikaze muri kino kiganiro Agasozo Talent cyuno munsi. Ikiganiro Agasozo Talent cyuno munsi ni ikiganiro kidasanzwe aho twabazaniye umutumire hano ku Gasozo TV. Nibitari bimenyerewe mube hafi kugira ngo amakuru y'uwo muririmbyi mubandanye muyamenya, mumenye ivyo arimwo, mumenye n'igikorwa gishasha jatuzana igikorwa gishasha aho bigaragara ko ari umu rapper, biboneka ko ejo canke hirya yejo azoba ari ku rundi rwego. Reka tudatevye tumusabe uwo mutumire wacu atwidondore hano ku Gasozo TV, yongere abibwire mwebwe mukurikirana ikiganiro Agasozo Talent. I know you remember my last, so don't beat or faster, run better than Tarzan, yeah. I moved by using the chopper, I did not to give me the paper, and that was a become strapper, yeah. Rasta man, really rapper, always a smile, a very sober nigga, has rocking a rapper, different the code, the change for rapper, my contract outside, rap, cheddar, never nigga, hustler, against rapper, improv rapper, input favor, cop little soldier, yo, this is Joy Gun right here, from T6 Empire, yep, Mr. Nya, alright, yep. That's my name and my big brother, my fans, yep. Nkuko rero muhejeje kuvyumva ni Joy Gun, umuraperi biboneka ko ariko araza muri industry ya +257. Bigaragara ko uno muririmbyi twumvise ingene yinjiye, biboneka ko ari umuririmbyi vuba ejo canke hirya yejo ashobora kugera ku ntambwe ishimishije. Narijya ibikorwa vyiwe amaze gukora ibikorwa bitari bike, yaramaze gusohora indirimbo zitari nke, aho indirimbo ziwe amaze gusohora ni ama audio, ariko ngira ngo araza kutubwira kandi kantu kuko ari no mu guduha video. Okay, natevye Joy Gun. Yeah. Kuki wise Joy Gun? Kwambo nise Joy Gun. Mu buzima umuntu wese agira ikintu akunda. Ikintu akunda rero nico bayifuza kuba cyo. Jewe namye nifuza mu buzima bwanje kuzoba umusirikare. Umusirikare rero ariko ntibyakunze kubera ko isaba processes n'ibintu genda uracamo nyene. Kuri ubwo rero mbonye bidakunze kubera ko naho ntagiye ndifuza yuko n'abazonkomoka ko bazojaye, ari nayo mpamvu niyise Gun. Joy Gun nuko nama nyene nifuza kwama ndi happy. Ego ni Joy Gun yifuza kwama ari happy. Mbe Joy Gun ndakubaze gato, hajya mu buzima bwa misi yose iruhande yo kuririmba, ego uri umuririmbyi, uri umu rapper ariko araza kandi biboneka ko ari ejo canke hirya yejo ibikorwa vyawe bivanye n'umurindi biriko bishobora bizotera imbere. Hari ikindi gikorwa wowe ukora, uwo buri umunyeshure byo byifashe gute? Bo as you say, ndi umunyeshure nsanzwe, ndi umunyeshure kuri kaminuza. Ego nivyo. Uri umunyeshure kuri kaminuza, mbega kwiga no kuririmba birakorohera Joy Gun? Bo ntibiba byoroshe cyane, ariko kubera ko dusanze tubikunda byose turagerageza uburyo nyene tubikora tukabivanga nyene. Ni Joy Gun amaze tubona ko ku rubuga rwiwe rwa YouTube bigaragara ko hariko ibikorwa bitari bike, aho bigaragara ko hariko indirimbo zishika kuri 7. Indirimbo zishika kuri 7 rero ni Joy Gun yazishize kuri YouTube, hari yashize kuri YouTube hati y'imyaka 2. Ariko turiko turihweza ku rubuga rwa YouTube. Ni urubuga biboneka ko hari indirimbo nyinshi zishika nko kuri zinga nyizondwi haciye igihe kinini zigiye, bikaboneka ko kugira ushire ko iyindi ndirimbo ikindi gikorwa haca umwanya munini, byo biva ku kiga Joy Gun. ukuntu byaje nuko ubwa mbere na mbere ijya channel ya YouTube yiwanje ijya nishasha, novuga ko nishasha kubera ko iyo natanguranye sinzi ukuntu byagenze ndayibura. Bo ijya rero nayikreye mu nyuma, bijya hari ibikorwa nyene menga birafatanya bingahe nashizeko, bijya nabishizeko mu nyuma maze kugira nti
maze gucreya iyindi nabikuye kuri ya account kubera ko ntibyakunda ko ndayinjiramwe ca ndabitora ndabishira kuri ya account shasha ego hama impamvu hahera igihe kirekire murazi ko umuziki uriko kugwa n'akanoti bro umuziki kugwa n'akanoti kandi ibintu byose bisaba ko umuntu arondera rero kubera ko ubuzima umuziki ishure n'ibindi byose n'ibintu bisaba kubipanga nyine mu kanoti no kuronka umwanya ukwiye kubera ko umuziki urawukora bisaba kuba ufise umwanya ukaba ufise n'akanoti kuko muri studio tujana amafaranga umuziki ukogwa n'akanoti umuziki ukogwa n'akanoti no kuvuga uburyo management ngira ngo abariko baradukurikirana baravyumva bateze imbere ino ngabirano y'uno muririmbyi yoneka ko ari karaza naryo tubona ko abaririmbyi b'abarundi n'abaririmbyi biboneka ko bafise talent by'ukuri umuntu ashizemo akanoti nkuko je igana bivuze atoba yihenze kuko bigaragara ko ari umuziki bakora ari umuziki uryoshe gose none Joy Gana ni igikorwa gishasha uheruka gukora ni indirimbo yitwa Rap King indirimbo Rap King ya Joy Gana woba wayikoreye muri studio yihe wayikoze ku ufise ihangiro irihe narijya tubona ko hari imbere yuko hazi iyo ndirimbo Rap King iboneka ko hari haciye umwaka wose atagi ko gushize kuri account ya YouTube ho bari kukire ko nababwiye ko igihe cyose bisaba umwanya kanoti no kwitanga mu gihe ibyo bitabonetse habonetsemo kimwe ikindi ntikiboneke niho uco usanga twabaye delay kuri mu gushira habona ibikorwa byacu ni kuvuga indirimbo Rap King si yuno mwaka pe narayikoze ndayikora ku mwaka uheze mugabo byakunze ko ndayishira habona kubera ko nabona atamwanya wo kuyikurikirana afise mugabo right now narayisohoye kubera ko mvuga ati ubu mangaje yo kuyikurikirana nyene ego niyo mpamvu rero bikorwa nyene hariyo umwanya muremure uhaca ntasohoye mugubu ndizeye yuko atamwanya muremure igiye kuhaca kuko bikorwa n'ifu ni Rap King biboneka ko ni indirimbo zawe nkuko izimaze kuja ahabona ku rubuga rwa YouTube ni indirimbo novuga nti urashiramo icongereza cyinshi kubera iki eske wowe ufise target yo kugira ngo indirimbo zawe zumvikane gushika kure zumvirizwe n'abantu bumva indimi zitandukanye cyane iyo target irimwo harimo indirimbo zanje ndagerageza gushiramo ikirundi kugira ngo n'abari hafi yanje bumve n'abari mu Burundi bumve n'abari mu Burundi batumva ikirundi bumve mugabo target ya mbere ni kugira kumvisha abantu yuko natwe dushoboye kuririmba kandi tukaririmba ibintu bimeze neza bamwe b'abanyamahanga bamwe batumva ikirundi uriko urababwira izi ndirimbo ziri mu kirundi bakumva umenga sinzi ibintu bariko urababwira bumve yuko natwe dushobora gutondeka imirongo neza hama tugasohora igikorwa kimeze neza ego ni Rap King haheze iminsi ibiri igiye ku rubuga rwa YouTube rwa Joy Gana abataraja ku rubuga rwa YouTube gusupportinga uno muririmbyi wacu ariko araza neza muri industry ya +257 reka mbanze ndababwire basimbire kuri YouTube baje kuri channel ya Joy Gana baca babona indirimbo ziwe zose harimo n'ico gikorwa gishasha yaraye aduhaye Joy Gana gira ko rero ubanze duhe kuri Rap King. I know you remember my last so that no bit or faster run better than Tarzan. Yeah, I moved by using a chopper. I did not to give me the paper. I was a becomes rapper.
Yeah, Rasta money, really rapper, always a smile and a very sober nigga, hustler, king rapper, different the code change for rapper. My contract I've seen, rap cheddar, never nigga hustler. I'm a gangster rapper, improv rapper, in Buja flavor, come little soldier, like Che Guevara, as like lion, always is. Yeah, fearless and the fighter, and the strict I'm with cha. Killer like to make bomb, rapper like to always. I'm better with music, I'm Rasta, not forever. In my head, neck, the joy gun, king, rap, joy gun, rap king, rap king, rap king, rap king. I'm rap king, rap king, rap king, joy gun, rap king. Rap king, rap king, rap king, yeah, yo. Rap king, rap king, rap king, Yeah. rap king, rap king, rap king. Yo. Yes, kabisa nkuko mubibona ikiganiro ni Agasozo Talent, ni ku Gasozo TV, aho uno munsi ari ibintu biryoshe gose, aho twabazaniye umutumire akaba ari Joy Gun, biboneka ko ari umwe mu gwaruka rufise impano, bari talent divyukuri, bigaragara ko abantu basanzwe bafasha abantu bafise impano byukuri, abantu basanzwe bafasha abantu bafise impano byukuri bo kwegera uno musore bakaraba ibikorwa vyiwe, gutyo bakabona ingene avyifatamo neza. Ikiganiro ni Agasozo Talent ku Gasozo TV, mugumane natwe, ikiganiro kirabandanya. Joy Gun, Yeah. ego inyuma yo gusohora ico gikorwa gishasha, ni Rap King, Ego. ni eske woba ufise izindi ndirimbo zoba zanditse wifuza gusohora, zoba ziri mu bubiko, buryo uvuga uti ejo canke hirya yejo ndasubira kubaha ikindi gikorwa kandi kiryoshe kurusha ico nabahaye ubu? Yeah, indirimbo ni full kweli. Ni nyinshi ahubwo abifuza gusapotinga mushire mu kuboko, hamwe tuzamure hip hop, tuzamure umuziki muri rusange, twese hamwe birashoboka. Tuzamure hip hop, tuzamure umuziki muri rusange. Ego. Ni ukuvuga uvuze uko ni ukuvuga hari target ufise nk'umuririmvyi asanzwe akora hip hop. Mu kuzamura hip hop ga Joy Gun, kuri wewe ubona uzohava ubikora mu nzira iyi hip hop urugero iriko mu Burundi? Hari akantu ubona wobuzanye nka Joy Gun, buryo uvuga uti jewe ejo canke hirya yejo ninashika kure, ninegera imbere nkaronka bamfasha, je gishasha nzobanzanye niki? Co bari ikihe Joy Gun? Ikintu ca mbere mu gutera imbere y'ibintu byose, abantu bidocumenta ku ma companies akomeye ngaha ku isi, barabona ko gukorera hamwe ari ikintu ca mbere gituma ibihugu bitera imbere. Ni kuvuga jewe ndose yo opportunity yo kuronka management canke abandi bantu baninvestisamo canke bamfasha, ni kuvuga nogerageza kucreate urukundo hagati yanje n'abandi barapere kugira ngo tubashe gukorana neza, ku buryo hip hop y'u Burundi yumvikana kandi mu makungu hose, kuko hip hop yo mu Burundi abantu bamaze kuyibona ni hip hop ikomeye cyane, nuko gusa atagaciro ihabwa. Ni hip hop ikomeye cyane. Umurapere wo mu Burundi woba wemera, woba wisunga, yoba ari ndega Joy Gun? Je nta murapere wo mu Burundi nisunga, nabambeshe kweri, kuko no mu ndirimbo zanje mu kugenda zandiki ni inspiration. Ntabwo mvuga ngo reka nirefere kuri iyi ndirimbo canke reka fate beat ya naka bari yo ndirimbirako. Reka nta murapere wo mu Burundi nisunga kweri, nta n'uhari. Ariko hari abo uvuga uti urya murapere ndifuza ko dukorana kugira ngo nanje ibikorwa byanje biduge gatoya. Ni habahe woba wifuza ko mukorana? Abarapere numva nifuza ko twokorana kugira ngo ko umuntu wese arashaka hit, kandi abari hit baba abo bose babishoboye kandi bari hit, ndifuza gukorana nabo. Ni kuvuga nk'akarorero Be Face on Flow, Fabulous, Akiri,
n'abandi benshi gose. None Joygan, ego hari habo wipfuza gukorana nabo kugira ngo ibikorwa byawe bitere imbere. Woba umaze kugira iryo shaka ryo kuvuga uti reka mbaze naka numvirize ko hari ikintu twava dukorana? Ego ndamaze kuvugana nabo na bamwe muri abo mvuze, ariko kubera ko navuze ko mu muziki ukorwa n'amafaranga n'umwanya wose. Sinovuga yuko nabuze amafaranga yo gukorana nabo, ariko ikibazo macikontorona umwanya amafaranga ushobora kuronka amafaranga ugasanga umwanya wabuze, nkagera kuronka wa mwanya amafaranga atari ngifise, kubera ko amafaranga twagwa na byinshi, kuko turi ku isi dupanga byinshi, kandi ushaka gutera imbere ntiwinvestisa mu kintu kimwe gusa. Nuko ibintu bimeze. Ego amafaranga atwagwa na byinshi, nukuvuga Joygan, ariko kugira ngo umuziki abaririmbyi batera imbere, ibikorwa byabo bitera imbere, hari icyo twokwita management rero iri mu bintu bituma umuririmbyi mu bikorwa vyiwe aduga gose agera aho ku yindi ntambwe. Eske nka Joygan wewe hari management wowe ufise urimo byo byifashe gute? Je nta management ndigera ngira, ibintu byose ndipambanira ko nkagwana, ariko gusa rimwe ndafise abagenzi rimwe baza barabafasha buke nyene. Ni Joygan biboneka ko turavye igikorwa hejeje gushira kuri YouTube byari hari kwa gatanu, bigaragara ko imwijya ndirimbo birumvikana ko uri umuntu afise ahantu ashaka kugera mu majambo wari kuravuga. None ga Joygan, ubona nko mu myaka nk'itanu canke 10 mu muziki, ubona wifuza kuzobugezehe? Ibikorwa wifuza ko uzoba washitseko bikuru byo bari nk'ibi mu mwaka uza canke mu myaka imbere hiwawe? Imbere yiwanje sinavuga muri iyi myaka, ariko umuntu wese aragira plan, naho atari ngombwa ko goals ziwe ziba attent. Umuntu wese aragira ico aba yifuza gushikira. Kweri ndifuza ko mu myaka nk'itatu abandi umuraperi international. Umuraperi international ku buryo ahantu hose mu bihugu byose bya East Africa, tugiye n'inyuma ya Africa, bumva Nigeria, bumva Ghana, ibihugu bikomeye cyane muri hip hop, bose bumva ati muri East Africa hari impano kwe. Rap king. Ikiganiro ni Agasozo talent, iriko gica ku Gasozo TV. Umutumire muramubona ni Joygan. Abataragira subscribe kuri channel yiwe ni baje kuri YouTube bandike Joygan, baca babona ibikorwa amaze gushirako, maze bagire subscribe, bagire na like, comment na share kugira ngo Joygan abandanye atera imbere. Joygan, umuziki woba umazemo igihe kingana gute? No kuvuga kuvutangwe gusohora indirimbo ya mbere, kuvutangwe uvuti jereka ntangure kwandika, ntangure kuririmba, woba umazemo igihe kingana gute? Je natanguye gukompoza umuziki wiwanje, reka ndeke kuvuga kwandika, kuko umuziki wa mbere na kompoze sinigeze ndawandika. Byose byahereye mu mutwe, biherera mu mutwe. Umuziki wa kabiri na kompoje twari kumwe n'abandi bagenzi babiri, muri bo harimo uvukana na papa. Ni kuvuga twaciye tujya kuwusohora hari muri 2015. Kuva muri 2015 gushika ubu murumva maze imyaka ishika 7 mu muziki. Ego umaze imyaka ishika 7 uri mu muziki. Ni none woba waragiriye nk'ibakwe ryo kwitaba ibiteramo bitandukanye, haba ibiteramo tumiwemwo canke ivyo wewe nyene witunganirije? Nimba byarashitse ukaja mw'ivyo biteramo, ni ikihe giteramo wovuga uti iki giteramo ni cy'amateka kuri jewe, ni giteramo vy'ukuri mbona nti
sinzocibagira. Ibiteramo narabikoze kandi byinshi byabe na participemwo mu byini Bujumbura, byinshi na participemwo n'ibyino Bujumbura, ariko no kugatumba ku Muzinda naraparticipe mu biteramo. Ariko igiteramo ntazopfa nibagiye mu buzima bwanje ni igiteramo twakoze dukorera muri Bar ni ku Muzinda batahazi, dukora turi abasitare roko bahariya nyene abaririmvyi bari lokale bahariya, ni kuvuga twari dufise nk'umu invité yari Dauphin Dankara batamuzi, ndibaza benshi baramuzi no mu ragman akomeye cyane ngaha mu Burundi. Ico giteramo ni kuvuga hari abantu benshi gose ku buryo iyo nari kuba afise nk'uburyo nyene bwo gukora video ni kuvuga ibiri kirarabwa gose kubera ko performance nakoze n'ukuntu abo bantu bishimiye performance zanje byarandyoheye gose, bituma nanje numva umenga noguma njayo nkora ibiteramo. Ego icyo giteramo cabaye c'était 2018 no hari mu kwa kane 2018. None hari mu bikorwa vy'iwawe uri kurategekanya apara y'indirimbo watubwiye ko ufise izindi zira ahantu urindiriye kuzoshira habona, hari ibindi bikorwa waba uri kurategura nk'ibiteramo bitandukanye byoba biri mu migambi yawe? Ibiteramo biri mu migambi, ariko icyo ndindiriye cyane ni umwanya mwiza, kuko navuze ko umuziki usaba ibintu bishika kuri bitatu: umwanya, kwitanga n'amafaranga. Kubera ko umwanya ari kibazo kuri jewe, ndiko ndagerageza gukrea connection n'abandi bantu uburyo tuzoza turafashanya, bitazontwara umwanya uri complete bisaba wose. Ni Joy Gani biboneka ko uri umu rapper kandi uvuga uti ndafise n'izindi ndirimbo zira ahantu vuba n'ivyashoboka nzoshira habona. Mbega uraririmba nivyo? Eske n'ingabirano yo kwandika indirimbo uririmba niwe uziyandikira nyene, twovuga ko uri umwanditsi w'indirimbo? Jewe ndi umuririmbyi nkongera nkaba umwanditsi w'indirimbo, kuko apara yuko ndirimba indirimbo ziwanje, nawe ndaguhaye ikaze niba ushoboye kuririmba uzoze style yose ushaka ndakwandikira hama ukaja kuririmba. Kubera iki wahisemwo hip hop utahisemwo iyindi midiho, R&B, iyindi midiho? Hip hop jewe kuri jewe niyo mudiho numva nyene ushimisha gose gukora kandi undyohera no kumviriza, kuko ushobora kumara nk'indwi yose ntumviriza indirimbo yanjye muri telefone wanje. Ego Joy Gani rero murabona ni umutumire twari twabazaniye uno munsi. Ikiganiro ni ikiganiro Agasozo Talent. Joy Gani, imbere yuko duheraheza kino kiganiro, ni igiki wowe usaba muri rusangi abantu bakorera mu bijanye na entertainment, no kuvuga umuziki? Ni igiki wowe usaba kugira ngo n'uyu muririmbyi ari twavuga tuti akiduga ashobore kugera ku rundi rugero rw'abandi baririmbyi tubona bakomakomeye? Ni igiki wowe usaba, nimba ari ama media akora mu ibi bintu vya entertainment, abantu bashobora gusponsoriza ibikorwa vyanyu, ni igiki wowe usaba ku buryo bubuti natwe nk'abantu dukeneye kuduga kugera ku yindi ntambwe dusaba iki? abantu bakora muri entertainment bakampere ku bafana bagomba kumenya ko abaririmbye nimba umuraperi Fabio ariko adisingana na B-Face, je sinemeza ijana kwijana ko bankana. Ni kuvuga n'abafana rero ntibace bankana ngo baterane amajambo, kuko ntibazi biri nyuma yavyo, ahubwo nibakundana kuko abaririmbyi bonyene ubwabo je ndibaza ko bakundana.
nico kimwe no ku bandi baririmbyi bose sinirwa ndavuga amakonfe abafitaniye amakonfe hagati yabo ndibaza barababona barabaze abo bibaza yuko bafitaniye amakonfe nta makonfe hari mu baririmbyi ahubwo igisabwa nuko abaririmbyi twoshira hamwe hama tugakorana bikaboneka yuko turi kumwe n'abari hanze bakabona yuko turi kumwe komsa bizotuma bagira ingufu nazo kudufasha zovuga ati ibindi bigire bishike heza uko bavuze collaborate gukorana mu muziki birakenewe no mu muziki birakenewe kuko hariho bamwe bashinze amakoperative ndavuga nka Cedric Bangi ndavuga nka Michael de Musicien dukorane hama twiyumvanemwo hama do supporting igikorwa ciza nkuko navuze je ndakunda hip hop gose ndakunda hip hop ku buryo ikintu cyose ciwanje vrema numva noshiramo hip hop none mw'iryo terambere ryo kugira ngo mu abaririmbyi bakiduga nabo bagira aho bigejeje nk'ama media cyane ama media arafise uruhara rukomeye gose kugira ngo ashobore kuduza umuririmbyi kanaka ni nk'igiki ubusaba ama media cyane nabo bantu bashobora gusponsoriza ibikorwa byabo aho sinari bwahashike ariko nari nkivuga kubasponsorisa burya niho narindi nariko nsaba cyane ko bo supporting abashoboye apana muri hip hop gusa kuko no muri R&B turumva abaririmbyi benshi bariko baraza turumva n'abaririmbyi ba kera ariko babuze support babishoboye supporting bose supporting muga muri hip hop iri nyuma cyane barabe nayo nyene bashiremo ingufu kuko tugiye kuraba hariho nk'amahiganwa ari karaba nubwo ntaronse opportunity yo guparticipamwo amahiganwa ya hip hop ariko arerekana yuko abana bubu bashoboye gose barashoboye gose muri hip hop gose badu supporting bataravye ngo tuva hamwe bataravye ngo uyu afisiki bataravye ngo uyu ngava hariya oya ahubwo basupporting ukora umuririmbyi mwiza kugira ngo ashore kudukura ku yindi ntambwe dushire ku yindi hama kuvyerekeranye n'aba journaliste nabo aba journaliste barabe baha amashance oya basavye ubasavye chance wese bamushire hajya kuko baha amashance yabasavye kuvuga umuririmbyi nimba ari uyu muririmbyi akiza gahoro ababwiye ati mwomukigane mwontumira bashobore kumuha umwanya bamanze bumvirize ko ibikorwa vyiwe bibereye kujako hama bavyumvise ntibabe hypocrite man kuko iyo babaye hypocrite burya si vyiza kuko biratuma n'umuririmbyi acika intege ari nk'indirimbo ya mbere uyijanye kuri media ukaca wumva ngo baguciye intege kandi wewe ubwawe wumva ko ari igikorwa ciza n'abantu bagukikije bavuga ko ari igikorwa ciza biraguca intege gose ahubwo baze bararaba barankuraja urwaruka rushasha kugira ngo bakorane ingufu nabo bashike ico nico nosaba ko baze baratanga amahirwe uyakwiye kandi abasavye ego nkuko mubibona ikiganiro Agasozo Talent ikiganiro cyariko gicano kuri Agasozo TV uno munsi twari kumwe n'umutumire ibyo mutari mumenyereye hano kuri Agasozo TV umutumire wacu nkuko yabibabwiye ni yari Joygan bigaragara ko n'igikorwa ciwe gishasha nguma ndababwira cyamaze gushika kuri YouTube musimbire ko murabe mugire subscribe comment like share zose mugire kugira ngo Joygan abandanye atera imbere abandanye aduga kugira ngo umuziki w'u Burundi muri rusangi ubandanye utera imbere Joygan akajambo kanyuma kuba ariko baradukurikirana ndashimiye cyane bimwe bivuye ku mutima abamaze kugira subscribe ku Gasozo TV abamaze kugira subscribe kuri channel yanje ya YouTube Joygan abariko baradukurikirana muri rusangi nabumva bofasha impano iri mu Burundi ahivi kagera yaba hip hop yaba R&B yaba
football yabiki izo mpano bumva yuko bozishigikira ndabakeje cyane hama nkashimira cyane abandi inyuma abariko baransapotinga buke abonzi nabo ntazi ego na meshe cameraman hariya ndamushimira gose ego. Ikiganiro rero cyari Agasozo Talent kuri Agasozo TV. Kuri abaremesheje kino kiganiro murabona yari jewe Babu Derlene nzima nkuko mumenyereye mu kiganiro Agasozo Talent. Mutumire yari Joy Gun. Mubandanye mugira subscribe haba ku Gasozo TV no kuri channel ya Joy Gun. Agasozo TV turabakunda cyane. Ciao.